Irebe FM, iradiyo yacu Irebe FM, umunezero wacu Irebe FM, Irebe FM, megahertz 91.4. harabonetse imigambi itari mike ku rwego rwa paeje haraba selection hama mwebwe murashobora gutorwa muhejeje gutorwa muraza mutumarana iminsi 3 twigira hamwe umugambi wanyu ico twita plan d'affaires kugira ngo umugambi wanyu ushobore kuba utunganije neza. Ku munsi wa kane harabaye ihiganwa ku rwego rw'ikomine aho umwe wese azi yuko uri ngaha azi ikibanza afise ku rwego rw'ikomine aho twatora 2 ku komine. Ico gikorwa giheze uno munsi niho twazindutse mu gikorwa co gukora ihiganwa ku rwego rw'intara aho abambere ku rwego rw'ikomine baciye baja hamwe baciye baja guhiganwa kugira ngo dutoremwo abakenyezi 7 bafise imigambi myiza yo kugira ngo bashobore gushimirwa. Ntitwavuga gusa agashisheshwa rumuri ubu turabona yuko abakenyezi batanguye kwitabira igikorwa c'iterambere mu gihugu. Iterambere rihera ku mukenyezi kuko umukenyezi niwe shinge ry'urugo, niwe ahamagarirwa gukora ibikorwa vyo mu rugo, niho kanatsinda batwita abamaboko igihumbi. Muri abo maboko igihumbi mu bikorwa dusanzwe dukora ibikorwa vy'iterambere cyo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu ntitwabisiga inyuma. Nico gituma twohagurukira rimwe tukaja hamwe abakenyezi kugira ngo dushobore kuduzanya. Kanatsinda baravuga yuko twese turi hamwe birashoboka. Umwe wese kuco ashoboye dukore twese. Rero abakenyezi nkaba ndabahamagariye kubandanya igikorwa muriko mwongeramo bakarorero hajya musanzwe muba aho mubaye uri umwe kuri benshi batashoboye, uri umwe hariho benshi badashoboye gukora nk'ivyo uri kurakora. Mubera akarorero mukwega ukuboko umukura hari umushikane nawe aho ugeze mushobore kujana. Uko nama ndabivuga umwe ateye imbere umubanyi ntabimujyana azobimuterako, ariko mwese muteye imbere muraduzanya naho musanzwe muba mukaba muriko murahateza imbere mugateza imbere n'ibibondo vyanyu. Kuri aho bama bavuga ngo umwana azotanga ico tumuhaye. Twebwe abakenyezi niyo twereka abana bacu babigeme yuko dushoboye kuva muhira tukaja gukora igikorwa runaka. Nta bwoba umwigeme turabona yuko abishoboye kuko twebwe twakuze tubona yuko amahera dukoresha uburyo dukoresha tugiye kuyasaba abavyeyi bacu b'abamama kenshi batubwira dusabe ba papa bacu, sivyo none? Kuko ba papa bacu nibo bavyuka mu gatondo bakaja kurondera, abamama nabo bagasigara muhira baraba ibibondo bakora n'ibikorwa vyo mu nzu. Ariko uno munsi we mukenyezi washoboye gushika ngaha nuko wavyutse ukamara ino ndwi yose uriko uratunganya umugambi wa ngaha anya ukongera ugashobora kuwushikiriza neza. Waratowushika ku rwego rw'ikomine. Ubu no munsi murabona ikomine ingene ingana, ni nini cane. Iyumviro watowe muri irya komine yose ko umugambi wawe ari umugambi mwiza w'iterambere. Mwumva atari vyiza yuko twotozanya iyo ndero ku bana b'abigeme tuvyara? Rero uno munsi tube urumuri, tube intango kugira ngo abana b'abigeme bakure babona yuko nabone bakwiye kuja kurondera kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Niho n'ingeso mbi zizogabanuka mu bana b'abigeme batarindira yuko bama bateza amashi w'abagabo babahe, ariko nabone bashobora gukora bakiteza imbere bagateza imbere n'igihugu cacu c'u Burundi. Rero nizo mpanuro nagira ndabahe yuko twoja hamwe tugakora. Abadafise amakoperative canke abadakwije ibisabwa n'amategeko kugira ngo bashobore gukora banyaragase mu maguru masha, umugambi w'uryamitse urazima. Kandi ico twavuganye turiko turiga nuko amahera y'uno munsi siyo mahera y'ejo. 1000 c'uno munsi
sico gihumbi c'ejo, ejo azoba yataye agaciro. Rero niyo mwashika hariya muba mukabanza kubiryamika, muzosanga na vya bindi mwategura igiciro cavyo vyaraduze. Rero ntimwicare, ahubwo muje hamwe, umwe wese kuco ashoboye gukorera muri iyo koperative, mushobore kwiyandikisha. Hama ikindi naco impanuro yindi yari kugira ngo mushobore kumva yuko na twebwe imbonakazoza iraturaba, ntiraba abashingantahe gusa, iraba na twebwe abakenyezi. Ni twebweho gushiraho umwete, ni twebweho gukora, ni twebweho kuvuga ati turavyutse, abandi bagiye kurondera mbega nanje nkora iki kugira ngo tuherekezanye twese dushike kuri ya mbonakazoza. Mutahe mwumva yuko bituraba twese, nta mushingantahe nta mupfasoni, ariko twese biraturaba. Kuri buno buryo rero twaronse, hari abo twagiye turumva ntihabura utunenge yuko hariho nk'abashingantahe baba babarungitse ko baba ari higanwa ryahamagariwe abakenyezi, mugabo umugambi wose ugasanga ni umushingantahe awufise, hakaza gusigura umukenyezi. Ushitse hariya, ikibazo ca mbere abanza kukubaza akubwira ngo arihe ya mahera, kuko umugambi si uwiwawe, ni uwiwiwe. Rero tureke guhendwa, ivyo bashoboye umukenyezi arabishoboye, twiyumvire, twicare twiyumvire, ntidutwagwe nuko abantu baje baratubesha, twumve yuko uwifuza ko mukorana aba ari umuntu by'ukuri aciye mu mategeko, bigororotse, kuko ivyo bitanguye kwinjiramwo gutya ngo hajemwo umushingantahe niwe yaguhaye umugambi, hama nawe urawuzanye, wanagera no kuwusigura, ca tubibona rega birakunanira kuwusigura kuko niwe aba yagutekereye ivyo vyiyumviro vyose. Haranagera igihe ukumva umengo uwo muhamagara aho utumvise neza ku kabazo, mubaza ati mbega ngaha nokwishura iki, no mu kwishura ukagira ubwoba, kuko uravuga ati ibi sivyo yambwiye nza kuvuga, ko tumaze iminsi 3 ngaha twiga, ivyiyumviro vyarahindutse, uko mwaje nawe niko mutashe, ubu mwarahinduye ivyiyumviro cane. Rero ubu ufise ubwoba bw'uko wavushikiriza ico atakubwiye canke ico mutavuganye, kuko umugambi ntaba ari uwiwawe. Rero naho nagira ndababwire nti tugende tugororotse, twongera tubashimira cyane muri payeje. Ku biharuro dufise turamaze kubona yuko imigambi ikorwa n'abakenyezi ariyo migambi haboneka inyishu, haboneka amaresulta meza, akaba ariyo n'imigambi iriko irasubiza umutahe w'ibanze ku bwinshi, umutahe w'ibanze watanzwe na payeje. Rero nk'abakenyezi twumve ko dushoboye kandi dufise agateka. Yego, murakoze. Irebe FM, iradiyo yacu, Irebe FM, umunezero wacu, Irebe FM, Irebe FM, Megahertz 91.4.